je nimba nshobora gukundana imyaka 7 biramwe amezi 2 hari ukundana indimwe bikaca birangira hari no kundana amezi 2 bikaca birangira harabo dufate bo twatangura imwe kunda igihe twakundana na Stine maze ko bafise nk'aba ex nk'ijana canke 10 ariko je nta ex afise hari insinzi malgré hari anakuyemwo ige niyo nsinzi yanje kandi ninezereye rero j'avance Schoutella boshobora guhagarara ngaha juste uraba Stine uraba Stine murabe Schoutella ego hama munyemera mugafatana ibiganza muzaba mukoze oh my god shaka rero jangu ifate muri babiri je si hondi sinzi okay peut-être que dufate yuko ari nka avance ya demande ya mariage commentaire ni kuri Ikimamara TV mubandanye subscribe mande mudukurikirana ku ma page Facebook kuri YouTube ahantu hatandukanye bakunzi ba Ikimamara TV ndabaramukije mwese aho muherereye nizere ko mumeze neza cyane kandi n'umutima wanje kwanzura binyemeza ko mumeze neza so welcome again mu biganiro vyanyu nkuko rena babwiye biganiro geruka yuko nzondi kumwe namwe bwe so today turakora ikiganiro gishasha n'aba guest bo bamaze imisi bakora buzz ni buzz mwarumvise byinshi kuri bo benshi mwari bacira imanza abandi mwari batahuye abandi twibimvire byinshi abajournaliste bobo turuka turabiruka inyuma tubavuga ibintu byinshi kuri bo mugabo no musi cyashaka tuvuga ikintu nuvuga yuko benshi bategeye baravuga nk'abajournaliste muraza kukimenya so mugwana twebwe kuri mikoro kumwe na Charmy dushime Ikimamara TV and behind the camera CV Mix. Ladies and gentlemen, this is our guest nana babwiye yuko zakwa dusaba shitisi ndashitse ko babwira benshi mamaze imisi mubabona navuze yuko abantu benshi bitakora buzz ivyababaye ko vyabaye mu rukundo rwabo kandi amasheni menshi y'abajibazo byinshi twaramenye ibintu byinshi kuri bo mugabo it's fine antuka jewe ndi umwe mu bagiriwe bakwe ryo kubamenya bagikundana ko twarabatumira no muri studio mu kiganiro oh my god batabazi ko bantu mutazi amazina yabo peut-être ko mutigeze munabona niyo nkuru kumbuga ngurukana mu istandukanye reka banza bipresente bivuga amazina yabo reka mere kwanza iburyo bien sûr turaramukije abakunzi ba Ikimamara TV ku mazina nitwa Schoutella Divin Hakizimana sanzwe ndi CEO de l'école technique vocale mu Burundi no hanze y'igihugu no mu ntara z'igihugu cyacu Burundi. I'm so happy to be here tugiye kuganira bitandukanye mana ko ndyohewe sinkakera Imana yarahinduye amateka ku buzima bwiwe ivyo navyo muca mubibona mu kanya magana n'umusiyi wo shamutekanye ibo bavuganje nabwo ni nitwa StineStella ego soswe de musikazi wa gospel secrétaire général wa école technique vocale ego aririmba neza cyane uruka gusona indirimbo yitwa ku mutima umenye kiri ku mutima umutima ego umutima la meuf asa neza muri video muco mgenda kuri YouTube mu murabe yitwa StineStella ego umutima by StineStella cyayibona abantu bacu so guys okay kuba tari babimenyero ngo fese bref mvuge buke bo byarashitse bamaranye mu rukundo ikintu c'imyaka n'imyaka jewe ubwanje ndabizo akelpo bakundana mugabo nyene byarashitse barashwana hama rimwe na rimwe tuge nkimenyesha makuru turashikuza ndibaza ni nkiyo nzira mugabo umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga uko avyumva uko umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga uko avyumva je muri kano kashaka ko dukorera muri rya side ya Schoutella n'umukozi w'Imana ntiyari gukora ibi Stine n'umukozi w'Imana ntiyari gukora ibi ivyo je nibindaba benshi barabivuze ko ariko no mushaka cyane musorebwa abakozi b'Imana muri mwebwe je ndabasora mu kwanda bo bazimwe so fine so shaka no musi kwanza numve Schoutella ingene yiyumva kuva umusi basimvuga ibintu byinshi kuva kike gihe mushwaniye n'ubu Schoutella yiyumva ameze gute shitoro bwiwe ahanye Stine nituramugerako kuva tugitangira ikiganiro byenda ryohewe sinkakera because donc Imana yarangarukaniye kandi umukunzi wanje ego uwo kugira uvuge Stine nko mu majambo atatu wo muvuga gute atandukanye ego ikirezi oh my god chérie bifatene fatimanye atatu narakuyize ingabire iva ku Mana oh my god ikirezi chérie ingabire iva ku Mana Schoutella bonye Stine nicumonye ubwo nyene acakibona ameka mbaze Stine nawe kuva kiya gihe byarashitse n'ivyo bo umwasi cyo ndico nuko umwasi atanyineze urukundo ibikorwa bariko barakora muri gospel cyangwa mu gacimana ni ibikorwa binini cyane entre temps félicitations cyane Stine warababaye twarabibonye chérie pole gose nuko je nakibazo ndamwise chérie
ntacyo bitwara shaka umubaza Stine kandi nivyo guys okay ni bon okay Stine wowe uyumva gute kuva kijya gihe kwako twarabonye wewe wararize cyane ubu naho Stine yiyumva gute Okay, unyukuru niyumva vyene bavuga ngo haramarira hari impundu donc ubu ndaryohewe tellement que novuga ati Imana igira neza. Oh my god, okay. Schoutella we yivugiye ivyibuyibo nje shaka uno mwanya Stine yabonye Schoutella. Stine yari kwandikana na Schoutella. Stine yari kuravugana na Schoutella. Stine abona Schoutella gute mu majambo atatu. Bon, iyo ndiko ndavugana nawe ndamubona nk'umwami. Oh god. Okay. Ndamubona nka nyakubahwa. Ndamubona nk'umuntu w'agaciro mu maso yanje. Oh my god. Yeah. Umugisha wanje. Okay. Wow. Ubwo nigo rukundo ruri hagati ya Schoutella na Stine. Kandi ifutishe ndiko ndakunda muri ibi byose ni kubera ko ndi muri babantu bavuga bati okay gushwana n'ibintu bisanzwe mu buzima birashika ariko je naryowe cyane cyane mbonye yuko hey guys mwasubije hamwe donc biratesa ariko rero abantu bavuze rero ngo ni buzz ngo mwashatse gucreya jewe sinzi ndagutanga icyumviro canje ngankeneye mu nyishure byavuga ni buzz mwashatse gucreya cyangwa n'ibintu gusana bapfuye kwiyumvira mu bisanzwe benshi baravyakire mu buryo butandukanye bamwe ngo ni buzz abandi ni true story abandi barako baraftina abandi baracara bebe mu by'urukundo ntibazi byo barimo ariko nta muntu yo kwereraza ariko ari maramaza muri ryanzira ngo niko ashaka kumenyekana kanatsinda twimana raduheze giye birivuga ngo nimba Kristo yaramenyekanye gushika ku isi yose tuza kuhashika kuko Kristo turiho ariko ni Kristo ari muri twebwe je novuga ko yari inkuru y'ukuri ntabwo kwivuga cymanza kubapoza uko yaranyigishije byo rankoze ku mutima ryo jambe nari mbonye umukobwa ndirira ku makamera urumva nyene kinuva nkundwa kaye kandi nkumva suye kandi kumukunda ukundi gushasha donc abantu babibona nk'ibitari byo ariko je kuri je byarabanyeretse agaciro ku rukundo rwacu kandi yuko bishika umuntu yakundanye vy'ukuri atari vy'ubujyajya umugore nyawe nugwanira urukundo rwiwe ariko umugore w'ikijiju n'ubusambura urugo rwiwe narabonye yuko naho noba ntahari urugo rwanje n'umuryango wanje ushobora kurukingira mu byo ashoboye mu nzira yose yocamwe byanteye kumukunda byanteye kurugeza rumwe bishikana ahandi hantu marega ko abantu bose bitaye gutandukanye ariko je nico nizemwo hamiki nacu hari abantu banyandikiye nk'abakozi b'Imana aramajambo nyene yarateye ubwoba kwakira aho ushobora kuvuga ati umukozi w'Imana ikimuranga ni gusengera umuntu kumuhanura mugabo si kumutera donc inkota y'umubabaro ishikibwina mu mutima umva nyene ari imbabaye ariko malgré tout nicaye hasi kwe kuntu nkunda kuba ntuje nyene narabonye yuko umuntu yamara umuntu ntabwo ukora ibingana gutugira ngo umuntu agukunde kisivye ko Imana nyene ishobora gukundisha mu bantu narabonye ko umuntu bashobora guhinduka anytime umwanya muto bacana guhinduka ari umwizigiye cyane ya byose byaranyigishije imva muri iyi tragedy ya bino bintu twarimo nagende ibintu bitandukanye ushika numva aho ngeze ubu numva ko ndi fier donc yuko meze n'umukunzi wanje nibonye nishimye ya ibintu nk'ibyo abandi bana barakundana reka mbaze StineStella nawe ibi bihe byose mwabayemwo kwandazi hari abakwatatse na wewe ntibateye gusa amajambo Schoutella kandi narumva nabavuga ngo cyungu nibagiye abantu barongoye ngo ibintu ngo nibiki wowe nka StineStella nigiki wize cyane muri bino biheje nitako bitari byoroshe na gatonya Bokiro nize ni kinini cyane narabonye abakunzi n'abansi ego icyo vraiment kandi cyarangishije cyane kuko donc umuntu agukunda mu bihe byose nukuri ndashimira abagenzi banje nta mugenzi wanje yanteye amajambo mabi ego vraiment babeshera ahubwo baranyegereye barasengera barampanura donc turanaganira mugabo abantu banteye amajambo mabi babandi mudasanzwe muravugana kazona akwandika haciye nkimwe hariho nk'umuntu yanyandikiye tumaze 2 ans nanimeho yoye nayifuse mugana nagiye gutangara mbonye yanyandikiye amajambo maremare tuvuga ati nk'uyu ntibimbabaza parce que urumva nta nicyo twari duhuriye ko si n'umugenzi wanje kibazo namagije ati iyo haza ko ari mu bihe vyiza bari kunyandikira nk'uko
acavuga ngo yango hariho ngo ibihe biba bisaba ko umuntu avuga ngo c'est pas question ngo kabiri ari byiza kivuga ati ngo rukundo ufise uno munsi uzogwamana ibihe vyose donc narahigiye ibintu donc abantu iyo babonye uguye niho bavuga mugabo babonye Imana ikuzamuye bibatera inziga ahubwo nta n'uvuga acavuga ati ndamwandikira hababona kumenga ndamushuhiye kubera Imana imudugije mugo ugiye mu vyaga acavuga ati kandi ndamwandike kugenda mwereka ko ndamusumba ndi hejuru yiwe nico nigiyeho gikomeye cyane hama kubijanye n'ibikorwa vya kazoza vya école technique vocale muri baze yuko ino histoire kubera ko yaramenyekana ntitubeshanye muri baze yuko iyi histoire yabaye cyo kintu caba gishobora kugira ingaruka kubijanye na direction cyangwa kubijanye n'iterambere rya école technique vocale yego ntashobora kuvuga oya kandi Imana iteguye isezerano imbere y'umuntu ntashobora kurihindura ijambo ryampezagiye muri ivyo bihe ijambo rivuga ngo Imana yabwiye Abraham ati genda ngo uzo kuvuma nzo buvuma uzo guhezagira nzo muhezagira donc umugisha n'abantu Imana ikeneye gushira mu nzira yawe ntibakuva kubivanye n'iriko biraba habwo babera ishure bikabafasha gushikamo no gushira amanga kuko bivyambaye ko cyangwa vyatubayeko nundi vyo mbako mbega ni gute ashobora kubiroka kubisokokamwo ni gute ashobora kubikomereramo nico cibwo gikomeye cyane gusumba kumva ngo heco vyo kwa affecta ku ishure canke kuki oya sinde bikontako kuko abimana ikeneye gushira mu nzira yacu bategezwa kuza vyanka bikunda kuko nabo Imana yashize mu nzira tuzo gufasha rabo tuba twiteze kubakira igihe cyose kandi muri uko kubakira nikabasinda gwakarorero iyo urafise papa na mama wawe nyimba bafise ntacu iyo habaye gushamirana mu muryango biratuma mega abana muca mwamoka donc aho nishuye ni kuvuga yuko yabaye akantu nk'ako mu muryango karatoregwa inyishu hama kamaze guterwa inyishu ubuzima bukabandanya hama gusaka ibicigwa kuri bo kuko nabo nyene babakiri bato babakenera kwiga muri ubwo buzima je nimba nshobora gukundana imyaka 7 biramwe amezi 2 hari ukundana indimwe bikaca birangira hari ukundana amezi 2 bikaca birangira harabo dufate bo twatangura imwe kunde gihe twakundana na Stine maze kubafise nk'aba ex nk'ijana canke 10 ariko je nta ex mfise bivuga yuko y'Imana isezeranye ikintu kirashika rero bajya abana bacu canke bashaka gukorana natwe nta mpamvu yo gucika intege ariko twiyemeje kandi twiyangashije gukora cyane kugira ngo dushitse ikimashize muri twebwe mu gufashisha abandi biciye muri école technique vocale kandi badufollowing quand même cyane natwe turabafollowinga cyane gose nka Ikimamara TV hama akabazo gasa nk'akanyuma imbere yuko mbiga ngira the big show à la fire navyo bazi reka kabaki wanje gose Stine muri kano kanya tuvuga twese twakubona nk'umufasha wa Schoutella kwa nigiye mwaza muri studio kuri radio yakwise umufiance wiwe je kuri je numufasha mwiza cyane malgré ibi vyabaye vyose kuri je numufasha mwiza cyane nigiki rero uno musi ko je nsanze ndakuzi mbwa hari abanyonyi ba Ikimamara TV batamuzi StineStella singenda muvugire rero uno musi ikintu gituma yuko StineStella yumva yuko ari kumwe na Schoutella ari mu kibanza ciwe kandi ariko akorana na Schoutella surtout muri rya école technique vocale ari mu kibanza ciwe azokora nibirenze ivyo yahora akora malgré iki kintu cabaye tije nka StineStella kubera ko nizi ko ibi nibi ko jewe nzi ko ndi kiniki ndazi neza yuko iyi histoire yabaye nagapa ni passe ariko ibizokurikira bizoza biri beta genre bizoza bitesa kurusha novuga yuko kimwe n'ivyabaye ntidusubiza amaso inyuma biga byaraheze donc on avance ubu nyene wona Schoutella ni full love nigeze ko makavuga ngo full love udi full love nye ndavuga yuko on avance turabibira imbere ko rero ibiri imbere nivyo vyiza gusumba ivyahise rero twe turizera yuko imbere hari ivy'Imana iko yadutegurira c'est pourquoi dutegeza gushamwa inguvu uzi yuko iyo witaye ku vyaheze satana bihagararako akakwereka yuko hari imbere hadashoboka abantu bakwanse cyangwa abantu bagizene mugabo iyo ufasheje ukabandanya imbere ahubwo bitera kumara satani kuko uko Imana ikora ntabwo ikora nk'abantu cyangwa ntabwo Imana iraba nk'abantu nicyo gituma je mbwiza kwa avansa nkaraba ibiri imbere kuko hari insinzi malgré hari yanakuyemwo ige niyo nsinzi yanje kandi ninezereye rero j'avance. Thank you so much. So this is the moment like a big surprise nateguriye abantu bacu basha mu binyemere ndabasabye munyemere anyway Schoutella bashaka guhagarara ngaha
juste uraba Stine uraba Stine na Stine murabe Schoutella ego hama munyemera mugafatana ibiganza muzaba mukoze oh my god shaka rero jangu ifate muri babiri Jesse hondi Sindi ok peut-être que dufate yuko ari nka avance ya demande ya mariage c'est que tu me dis que agasi plus kacu ngave kabiha bashi ndabasaba dufate ko jerera sihondi na kamera sihiri oya pastor ay mavuta uraye mavuta si uranira mavuta reka dufate twege twese nta numwe hari kimama nta numwe hari nkeneye Schoutella abwira ijambo Stine apana ijambo uya amajambo guys amajambo the feeling vibe pende ko tari baturi mugabo the feeling vibe okay hama Schoutella atangura na Stine aca atangura ebanza doje ikiganiro nta nibindi karibu she ndagukunda bazikunda kwita amazina menshi ariko uno mwanya uri udasanzwe imbere y'amaso yanje ndakwiteze ko vyinshi muri kazoza kuko goza gushitunga husha umugore hama nifuza kuzobana nawe uzomvyarira abana kameme kandi beza nkawe bafise ubwenge nkawe hama twubake vyinshi duteze imbere igihugu cacu dushike kure cane dufashe isi warahezegewe cane ndagukunda kandi ndakubaha cyane ndi munsi yawe ndemeye kukumvira no kukubaha igihe cyose kandi ndizera ko Imana yatanguye igikorwa muri twebwe igiye kugishitsa kandi ndakwemereye ko Imana niyo bikora uzakubera umfasha mwiza aho uzoja niyo nzoja nzokumvira muri byose ndagukunda this is oh my Jesus commentaire ni kuri Ikimamara TV mubandanye subscribe mubandanye mudukurikirana ku page Facebook kuri YouTube ahantu hatandukanye tubakunda cyane mwari kumwe na Charmy kuri mic abatumire bacu ari Schoutella Divin a man of God Imana gwezegere cyane na assistant to me StineStella yes muje kumbuga gurukana mezabo YouTube na cyane mubakurikirane behind the camera ni wa expert wanyu wa pro wanyu CV Mix ciao ciao guys